gihe mwatugendeye ahantu turiko turakorera nzobereka akantu uwo muntu ntawe nzovuga no munsi kandi no mu Burundi ariko araterera mu bintu bijanye na changement climatique yo mu Bufaransa kandi no mu Burundi bamwikozeko oya yego nande basaba expert ako no mu Burundi rero barundi ni muze duhaguruke tuje mu iterambere rirama ico ushoboye cyose ciza tubona ushobora guterera ntaco bitwaye no musi wo bikora bakakuraba ijisho ntaco bitwaye no musi wo bikora bakamenya nk'abagusita nk'abagusunika oya bikore na munyemere nkoreshe kandi ino jambo ico dufise cyose na rino taka dufise nitunga digeze hanze Eka nguha akarorero Isirayeli igura ivu mu bindi bihugu kugira ngo bashobore kuronkaho kuko hose n'amabuye kugira baronke ivu bateramo mu Bayahudi ego hariho n'ibindi bihugu Taiwan ntibashobora gutera mu ivu ryaho uko nyene bagura ivu ryaciye muri laboratoire mu mari urumva ryashoboye kwigwa ko neza akaba ari ryo bagenda guteramo nimba bimvye ikinoga akaba ari ryo babanzayo niyo mpamvu mvuze ngo ivu ryacu naryo nyene nitunga rero bajya abantu bavuga ngo okay turayoye turajanye mon frère mumbabarire vuge kino kintu amahinguriro ni kintu gikomeye cyane jewe nk'ubu sishobora kumva ukungene tushobora kuvuga toke dufise ubu producer isima sibuse ko yonyene ubu hojaho nka zitatu canke zine zikompeta ntibaze ngo twogira ikibazo c'isima ha mu Burundi ngo tuza kuzana kabimba zo muri Kongo tuza kuzana Dangote za Zambia oya igihugu cy'u Burundi dufise ibintu vyinshi kandi vyiza bishobora guteza igihugu cacu ciza cy'u Burundi nabivuze ngo sinize economy ariko hamwe no kugenda genda urabona n'udafise inkarabona iyo zitaha mon frère turafise bisata nk'igisata kijanye na agriculture ibintu bijanye na gahawa n'icayi iyo ni secteur ikomeye ishobora guteza imbere igihugu cacu ni bimwe mu bintu bishobora gukontribuwa mu mbona kazoza kubera iki nashaka ndababwire yuko gahawa ku Burundi kageze nko muri Taiwan naratangaye mu gihe cahera wasanga hariho igihe ikiro wasanga bakigura $100 kandi apana kajya gahawa ka mbere kajya ka 3e position ugaca usanga bakaguze nk'amadolari jana ikiro nashaka ndakubwiye ko Taiwan is Samsung isi iPhone ndaze hino mu Burundi hari abakoresha Huawei nico gihugu cyo nyene gishiyamwo pièce ya nyuma kugira ngo izi zose zishobore gufunction Taiwan iPhone zose uzobona Samsung Huawei ikinu pièce ya nyuma ikorerwa nibo bayishiriramwe muri Taiwan ini iPhone made in Taiwan pana aye Taiwan 100% materiel zose Taiwan shatse kuvuga ikirere kintu kijanye na circulation y'ibintu vy'urudandazwa Amerika ikoreshereza materiel de construction muri Taiwan narigeze gukora nk'amezi ashika kuri 3 canke 6 muri company ikora ibintu vyo kubaka turabaramukije mwese abakunzi ba Télé de la Richesse kuri micro ya mbere ni Blaise journaliste international emblématique nyuma ya kamera ni Edmond Nkurunziza imbere ya kamera naho murabona n'umutumira shajije cyane encore yitwa Bienvenue karibu kandi mu bwami bwa Télé de la Richesse murakoze cyane bamenyesha makuru no kumpeza kandi kanya ko kongera kugaruka kuri micro za Télé de la Richesse ni byagateka ni byishimo nongera ntumirira abantu benshi ngo benshi barabonye ikiganiro duheruka gukora kandi turiko turabona feedback nziza y'abantu banyotewe iterambere ry'igihugu cy'u Burundi
murakoze cyane. ya bienvenue niwe twasubiye kwakira mu bwami bwa Terre de la Richesse. Abatari bake mwaramwumvise mu biganiro twagiye dukorana avuga ku bworozi bw'isazi. Ni bimwe mu bintu abarundi benshi yo bavyumvise bibaza ko ari kubesha, mugabo uzokwibaza ko ari kubesha azaze ngaha abaze bienvenue azomuha imvo n'imvaho. Hama rero bienvenue uno munsi rero turamera nk'abihinda gato kuvyerekeye ibijanye n'ubutunzi, ndavuga economy. Bienvenue amaze kugenda ibihugu bitandukanye, guca mu bihugu bitandukanye kandi biteye imbere gusumba Uburundi bwacu bwiza. Bienvenue rero turashaka utubwire, eske woba waraganiriye n'abantu baba muri ivyo bihugu bakakubwira uko babigenjeje kugira ngo ibihugu vyabo bitere imbere? Murakoze cyane. Nubwo umumenyeshamakuru yavuze ko tuza kwihina gatoya, ariko ndaza kubijana no mu n'ikintu kijanye na education, kuko ibintu vyose bihera mu ndero canke mu burezi. Nimba narasohotse harimwo pare y'uburezi bw'igihugu cacu ciza cy'u Burundi, kuko Humanité kaminuza navyiza ha mu Burundi, hanyuma nja kongereza ubumenyi, ariko ubumenyi nyamukuru bwavuye hano kandi ico ndagishima. Rero ikibazo canyu mumbajije, ndaza kwiborna nkuko muvuze ngo ni ikintu kijanye na economy. Narashoboye kuvuga ku kiganiro gishize, ndavuga ikijanye na circulation économique, ariko igihugu cyose gifise inzira zitandukanye zo gushobora kuduza ubutunzi bwabo, na cane cane iyo gifise abene gihugu bakunda igihugu cabo. Kabiri, na cane cane iyo bashoboye gusokorora ubumenyi Imana yabahaye. Hariho ubwenge turonka mu ishuri, hariho n'ubumenyi kamo Imana iguhereza, aho umuntu ashobora kukubona agatanga ngo none ibi byagenze gute. Ivyo narabibonye. Hanyuma nko mu gihugu ca Taiwan yari mu myaka ishize yari kure cyane y'igihugu cacu cy'u Burundi, ariko no musi Taiwan ni igihugu biri muri bijya bihugu bitanu twita ngo les 5 pays de dragon, bivuze ko ari igihugu gikomeye mu bintu by'ubutunzi, mu bintu bitandukanye. Mvuze ubutunzi ntibupfa kuza uko nyene. Sinize economy, ariko kuko nkunda igihugu canje canke nkunda kurondeza hirya no hino, amasektere yose agize igihugu arashobora kuzana ubutunzi ku gihugu cacu cy'u Burundi canke ku gihugu cyacu cyose. Ariko na cane cane abahinga baba baravyize barashobora kubona ati ino secteur canke se kino gisata, turaza kwinjira mu bisata bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Burundi canke no mu bindi bihugu usanga bafise ama secteur atandukanye, kwa bavuga ati kino gisata nico gisata tona ko dushobora gushimikira ko ikiniki dushobora gushimikira ko kugira ngo igihugu cyacu gitera imbere. Rero narashoboye kuvugana aho nagiye ndaca, si henshi ariko sina hake. Igitigi kimaze kurenga kimwe urumva ko ataba ari hake. Mpereye nkaho mbaye muri Taiwan, ndibuka ko nashoboye kuronka amahigwe mu barezi banyigishije. Hariho umwe akora muri guverinema mu gihugu. Ndibuka namubajije ikibazo, ndamubwira ati mbega ni igiki catumye Taiwan igera higeze. Kino cambere uyo muntu yambajije ati ni kubera iki ushoboye kumbaza ico kibazo. Namubwira atoya ati iyo mwigisha imbere yacu twe turareka ubundi buzima, nashaka ndabibiri banga. Taiwan twiga ibintu vyinshi, uzosanga hafi plus de 70% turiko twiga ibintu bijanye n'igihugu ca Taiwan n'ukungene cateye imbere no kudukundisha ivyabo. Kintu cyambere yambwiye ati twashoboye gukundisha abantu bacu ibintu vyabo. Umugani yanciriye tuwushize mu Kirundi ni wa mugani bavuze ngo ntawanka konka nyina ngo agwaye amahere. Denshatse kuvuga iki? Akibimbarira vyarangoye gutahura gute dukunda ibintu vyacu. Nasanze n'abantu ikintu ciwabo cyo mu gihugu ciwabo cakoreweho gishake kibe kimeze nabi gute, arakigura hako abona guze ikintu cavuye hanze.
igihugu cyabo n'abantu bakunda imico n'akaranga yabo. Ntituri ku kibazo c'imico n'akaranga, ariko navyo ndavyubahiriza cyane mu bintu nubahiriza, kuko ni natumuco nzoba nta igihugu canje. Shatse rero kuvuga iki, bobo nashaka ndabamenyeshe ko Taiwan mu myaka ya kera yahora igura gahawa aha mu Burundi. Ivyo ngo nabimenye gute? Nifuje kurondera, kuko kurondera ikintu cova mu Burundi kugira ngo tuganye amahera y'agaciro mu gihugu ca Taiwan. Ngiye kwindira cyane ndiko ndavuga ati bari kubambaza ati mufisiki iwanyu dushobora gukurayo. Ndavuga ati turafise cyayi, turafise agahawa kari kuri mengo, kuri ico gihe kari kuri 8e position niveau mondial. Hariho amagrade agahawa bagahereza, ariko naja kuraba kuma site web, nkaja kuraba kuma Google, nkasanga agahawa ku Burundi nta kintu na kimwe bakandikako. Nkaca mbona yuko muce mumbabarira mwebwe abamenyesha makuru dukunda kwerekana ibindi, ariko ibintu bishobora guteza imbere igihugu cy'u Burundi ntavyo twerekana. Nkaca nsanga ahubwo akagahawa nyene, kuko Taiwan ibice 85% bakura ibintu vy'ibiribwa muri South Africa. Nagahawa niho kava. Kandi ugiye kumva kagahawa uri kuranywa waranywa agahawa ku Burundi, hari igihe uza kumva umengo ni kagahawa kiwacu, ariko gafise ambalage ya South Africa. Aho ndiko ndinjira mu masektere atandukanye. So bivuze iki rero, igihugu cy'u Burundi dufise ibintu vyinshi kandi vyiza bishobora guteza igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Nabivuze ngo sinize economy, ariko hamwe no kugendagenda urabona n'udafise inkarabona iyo zitaha. Mon frère, turafise bisata nk'igisata kijanye na agriculture, ibintu bijanye na gahawa n'icayi. Iyo ni secteur ikomeye ishobora guteza imbere igihugu cyacu. Ni bimwe mu bintu bishobora gukontribuwa mu mbona kazoza. Kubera iki nashaka ndababwire yuko gahawa ku Burundi kageze nko muri Taiwan. Naratangaye mu gihe cyahera, wasanga hariho igihe ikiro wasanga bakigura $100, kandi apana kajya gahawa ka mbere, kajya ka 3e position ugaca usanga bakaguze nk'amadolari $100 ikiro. Turiko turumvikana. So ico nico cyanteye kugira inzara n'inyota yo kuraba ati mbega n'igiki twokura ha mu Burundi tukankabona ko kigiye muri Taiwan canke mu yandi makungu. Iyo ni secteur imwe. Burya gahawa n'icayi tubaye abantu bashobora kumenya kumwe dushaka kuvyorganiza n'ababijejwe bakabikora neza kubw'ineza y'igihugu n'abene gihugu. Iyo ni secteur imwe ishobora gukontribuwa mu mbona kazoza. Ikigira kabiri, ikintu mu mbabare nkoresha ino jambo, nasanze tudakunda ivy'iwacu mu nzira imwe. Ikintu kijanye na ecotourisme, ibintu vy'ingenzi vy'ukuri ni ikintu gikomeye cyane. Nigeze kwihereza initiative, nasanze dufise ibibanza birenga 64 vy'iratiro aha mu Burundi, ariko no munsi no kubaza ati uzi bingahe, n'abari kuri YouTube n'abari ko badukurikirana bace babitubwira. Usanga bazi 2 canke 3, uwina nase usanga azi ibintu 10. Ico nyene cankoze ko ngiye mu Buhindi, abantu b'Abahindi bari hamarupi 40. Twebwe abanyamahanga tuje kuhagendera muri ivyo bibanza wasanga turiha amarupi 600. Urumva iyo interval, difference y'amarupi 540. Ndavuga nti twebwe tubuziki. Kandi ugiye kuraba ahantu ni kuvuga kacu usanga hariho ibibanza hiwacu mu Burundi dufise vyiza kuruta aho hantu, ariko kubera bazi ukungene bashobora kubimaintaininga, bashobora kubikora neza, abantu bakabigendera, abantu bakashobora kubona ivyiza vy'u Burundi. Aho nyene canagifatanya ubu isi yose turiko tuja muri Green City, nico civugo.
ni kuvuga ngo ibisagara biteye igomwe, ni kuvuga sinzi umuntu nakiriye muri Taiwan w'umuprofesere arambwira ngo twebwe muri Korea ntitwigira tubona ibiti, hose huzuye inzu umva zigeretse. Ariko ngeze hano ndatangaye, ahantu hose usanga hariho igiti, hano usanga hariho igiti. Ntahura yuko ikintu kijanye na environmental education ni ikintu gikomeye. Abana bacu nitwabigisha gukunda ibidukikije no kumenya ukungene bashobora kubikorera no kubikunda, bizotuma babikundisha abandi, bikaba bimwe mu bintu bituma abantu ingenzi zabakwera rugendo baza kurabati mbega aha hantu tuvuga ngo ni mu Rutovu nihe, mwishanga nihe, Livingstone ni hehe, ku mashuha Rumonge ni hehe, ku mashuha Cibitoke ni hehe, tutavuze za Kirundo, tutavuze za Muyinga, tutavuze hanyene Bujumbura, Musée Vivant ni hehe, Parc National de la Rusizi ni hehe. Nukuvuga ngo ikindi ico kintu naco kirashobora gutuma abantu b'abanyamahanga bahurumbira igihugu cacu, ikaba inzira imwe ishobora kudutuma twongera tuja muri rya terambere twipfuza. Ariko ivyo byose nabivuze bati hariho abahinga babimenyereye kandi bavyize kandi babitahura, abo bashobora kugira ico baterera. Tureke kugumana ico twahawe, ahubwo tuze twese dusahirize. Je ninavuge ki kuco nize iki nkakivuga, uri akavuga ikindi, uri akavuga ikindi. Hariho ahantu hari amasektera amwamwe tuzosanga turiko turafasha. Simpakuze kuba umurongozi, simpakuze kuba utwara kabine canke ngo ubedeje canke ubende. Oya, nawe w'umuntu mutoya hari ico ushobora guterera kugira ngo igihugu cacu gitere imbere. Ico ni kintu kimwe nase kuvyinjiramo cyane, ariko kuko tuvuze ngo tuvuge ku kintu kijanye na tourisme ni kintu cagutse cyane. Tuca dukora mu masektera atandukanye, uburimyi ntituza kubusiga inyuma kuko ari habaza bakurikira indya z'akanovera. Nashikabwe ko igihugu cy'u Burundi gifise indya z'akanovera. Uri mukuri ndetse kukubesha. Jewe Taiwan usanga turya umuceri tariki imwe y'umwaka ugerende tariki imwe y'umwaka nizonjya zihari. Ubikunda utabikunda nivyo tegerezwa kujya. Uhinduye usanga uri kurajya ico twita ngo na manudo. Ivyo navyo nibiki babiri mahari ya nyene canke nibiharage. Se nibiharage. Ni nkuko tuvushobora kuvuga ngo na spaghetti, ariko bitandukanye na spaghetti kuko spaghetti afisa akanovera. So shatse kuvuga iki? Ikintu cyose aha dufise mu Burundi ni tunga. Tubuze twebwe nyene kumenya ngo mbega nigike twokora kugira ngo ca gihugu cacu tugiteze imbere. Abandi nawe akavuga ati no, igihe ni cagera nzoterera canke nanje nashikirwa nzoterera. Oya, ni twebwe nyene. Kandi ikindi kintu naco cangirwa ko ndiko ndavuga, mvuze secteur zibiri zonyene, ariko kandi ntarekeye ikintu kijanye n'amashuri. Indero. Mon frère, ibihugu byose maze kujamo si bimwe by'iwacu ngaha, bambabarire sindabavuze. Wiga informatique, imashini ukazoheruka urinda urangiza wayigiye ko rimwe naho nyene isaha imwe canke amasaha abiri. Je naje ndavyibuka ko muri secondaire ariko nize. Urakoze cyane. Reke na secondaire hariho na kaminuza bimeze uko. Ariko ikintu natahuye, nagiye kwisanga imashini ndiko nkompeta n'umwana ari mu wa gatandatu primaire, kandi navuye no mpejeje university. Bivuga iki? Harageze yaho dukora ibintu biri pratique, apana theory gusa, apana theory zonyene. Dukora ikintu kiri pratique. Uno munsi isaha igeze ni informatique. Uno munsi ahisi igeze no kuvuga ngo turakeneye abanyeshuri dukompeta n'abandi banyeshuri bava mu bindi bihugu bitandukanye. Ushize navuganye n'umuprofesseur n'umurundi, ariko ari muri projet gukora amataxi aguruka mu kirere muri Korea y'Epfo n'umurundi. None ngo habura iki kugira ngo tumwadopte, none tumugarukane cankwe
aze natwe kubikorera ngaho araterera ahari ibyaza akigisha ariko bivanye ko na ntuze niveau informatique yacu na yamabarabara mu kirete bwe nta turagera ko ariko ahageze ndiko ndabereka incabwenge dufise kandi bamwe benshi muri bo barakunda igihugu cy'u Burundi kandi nta mwaka uhera bataje no ngaha ariko niba abantu usanga ke baraza bagakora bagaterera mu kwigisha iki ariko bakacasubira bakaca bagenda shatse kuvuga iki Uburundi turafise incabwenge uwo mu professeur yambwiye ati nigeze kuzana umurundi umwe muri Korea y'Epfo aje kwiga master tariko yankoreye amakosa ku buryo aho niyumvira ko ntashobora gusubira gukorana n'umunyeshuri w'umurundi kuko yashoboye kundeseva igikorwa arico yarajejwe ariko nkasanga ari je ndiko ndagikora aca yampaye akarorero ati abarundi kugira tuzone bashoboye gukompeta n'abanyeshuri bavuye mu Buhindi bavuye muri Pakistan bavuye muri Iran ni ikintu kiri kure nashaka ndakubwire ko la majorité y'ibihugu byose byo kwisi utosanga yo umuntu w'umuhindi akorayo uno musi tuvugana kijya cyama black soldier fly hari igihe cigeze kuzima ariko mu laboratoire ahantu byari ko birakogwa yatoya ko kantu gusa aca kajana mu Buhindi baca barakarenuvera vyitwa ko ari ibintu bishasha vyongeye kuvyuka mon frère uzi ikintu vyabaye habayo nka explosion nk'umuntu mengo ni ibintu bishasha bisubiriye kugereke bisubiye kubaho bitari bwigere bibaho nshatse kuvuga ikirere harageze yaho turonka abana b'abarundi bakompeta mu bihugu bitandukanye uno musi kugira usohoke bagusaba certificat TOEFL bagusaba certificat y'igifaransa ugiye kwiga ahantu bigisha mu gifaransa nabajije mu Faransa araho ndamubaza ati kubera iki twitwa ko turiko twiga ibintu bimwe ariko twebwe hageze ko tuza kwiga mu bihugu vy'iwanyu mukaca mutubwira ngo nimuzane no certificat soit TOEFL canke CFL canke ITRS ngo nimba mukeneye kubimenya neza nimuzane uhejeje kaminuza iwanyu tubazanira ugira heze secondaire baje hajya bakore turabe ushobora wo tuza gusanga yashoboye gutora ikibazo kandi ngiye kubiraba nasanze ari byo nshatse kuvuga ikirere côté éducatif il faut ko habaho ibintu biri praticable hari byinshi dufise aha iwacu mu Burundi nababwiye ati bice birenga 70% muri Taiwan twiga ibintu bya Taiwan kumwene babaye develope iyo vyavuye gute bashaka kubibungabunga televiziyo yabo amasa 28 kuri 28 tariki imwe kugera indi tariki yundi mwaka imyaka yose nta kintu cyo hanze y'igihugu ca Taiwan bashirako bashaka ibintu vy'iwabo cyane nico bitwa patriotisme rero shatse kuvuga iki education nayo nyene irakontribuwa mu bintu bijanye n'ubutunzi erega none wo tunga gute ata education dokali tugira pour dire quoi umushikiranganje abijejwe narabe yoba mu si kuvuga ngo nama privé yonyene n'amashuri ya leta okay ico kintu bakigarukira giye kuraba ari ama école d'excellence hari amashuri ya privé ndatangara impamvu amashuri ya privé mu mbabarire ari usanga afise enseignement de qualité kuruta aya leta ari ibintu by'abantu kandi ibyo bintu by'abantu abantu nabo kana nibo bagize leta ugasanga umwana yize muri leta ntashaka kuja gukompeta n'umwana yize muri école d'excellence ya privé kundimi ku gifaransa no ku congereza so ahantu hose uko vyogenda kose côté éducatif irakenewe nabibabwiye urazoraba abantu benshi usanga birukanga ngo reka umwana wanje ndamujane hanze kubera iki hariho ikintu babona nk'igihengere so iyo ni indi parti nayo nshatse gusa gucishamwo kuko education ni ikintu ca mbere
gikomeye ni karahara mu ruganda ntibacura. Kandi nashaka ndakubwira ubu kusoko mpuza reka ndagivuga kusoko mpuza makungu hashikira ibintu by'abantu bize ibintu by'amasiyanse izi za chimie physique mate iki biochimie no kuvuga ngo ugiye kuraba no hanze babanza kuraba ati uyu muntu yiziki ashoboye gukora iki. Natangaye nkabona umwana wo muri secondaire agaheze secondaire arashobora gukora ama reaction chimique. Ndi mu Buhinde mu mwaka waheze mu kw'icenda nasanze centre bacoye guselektiona abana b'intuze bo mu Buhinde b'incabwenge babaye abambere bose babubakiye centre babugaranira ngaho agatondo n'umugoroba bafungurira ngaho bari ku kintu citwa imashini bariko barakora ibintu vy'amaformule chimique bitwebwe twiga hano ari we ko azikora mu mamashini bagira iki bimirije gukora competition internationale. Ndababaza ati ibi nibiki bambwira ngo aba nibo bana b'intoranywa dufise les premiers élites tababagiye aje gukompeta n'abanyeshuri abiga Harvard abiga hanaha ndavuga ati sa mvuga ngo ngira niyamvye rero kuri chimie ndina natandagira iki ndaja ku machine mon frère hari hatuacafise intambwe umurezi w'abacambwe ati wize tijendo murundi nize mu Burundi muno niyo chimie ninde yayibigishije ati meno tijewe kuva niga imanite na kaminuza harimwe ibintu vya chimie gusa ngo sawa ngo karibu rero ngo nawe uzotumuhamara n'amezi 2 canke 3 ako niko gashimwe bampaye gratuite mata mahera ntanze sindo muhindi ndo murundi shatse kuvuga iki mon frère education ni kintu gikomeye kandi cyane nukuri ari mate twarayize ivyo by'abanyamahanga twaravyize ariko reka tugaruke ku vyacu ubutunzi kama dufise amabuye y'agaciro tufise ibintu bitandukanye nibatwigishe gute dushobora kubihingura ntidushora ibintu bidahinguye n'amahera ntaboneka hanyuma na leta nayo izisahiri zishireho amahinguriro hanyuma bene gihugu badukore hanyuma urabe ko twese tutaja mu mbona kazoza aho nyene Bienvenue tukibandanya nivyo nyene mbega muri Taiwan bararima kibazo ciza cyane Taiwan mbere ko shika kuri iyo nyesho kare abanyamahanga bagiyeyo kwiga babahereza inyuma y'ishuri baca babahereza umwaka umwe wo gukora ukaca umara umwaka uri kurakora hanyuma uhejeje ukaca utaha ariko ubu bageze yuko ugira iki wiga uhejeje nimba ari baccalaureat nimba ari master nimba ari PhD ukaca ukora imyaka 2 umaze gukora imyaka 2 ushaka urabandanya ishuri canke ukaca uja kusubira kubandanya ishuri kuvuga imyaka 2 uno musi politike ihari bariko barakorerako nukuvuga yuko bakenera yuko habaho ikintu kimwe kivuga ati ubu umuntu azokuba yarize hano muri Taiwan agaheza reka dukore azoca akora imyaka 5 mu murima ngira nje kuri ya nyesho yawe ahembwa ngahe ndagufinze amahera atari munsi $1,000 ku kwezi umushahara ushingwe na leta uronke akaruhuko nk'abandi bakoze bose kajya ku kwezi mu mwaka ushaka kuje mu Burundi ariko ukorere imyaka 5 mu kisata cy'uburimyi Taiwan hanyuma inyuma yo myaka 5 baci baguhereza ubwene gihugu ubu nico kintu bariko bariga nubu bashobora kugisinya kubera iki ncenjare kuri cya kibazo cyawe nukuvuga ko bobo
ibice bari ni kuvuga ngo navuze ko ibice birenga 70% indya ziva hanze ya Taiwan kuvuga yuko batarima ku rugero rushimishije hari ivyo barima bikeya ariko ibice byinshi indya ziva hanze nayo mpamvu muri Taiwan ifungurwa zirazimvye kurusha n'inzu ego indya nizo zizimvye cyane utumubona upanga inzu kabayo nta ngorane ariko indya nizo zizimvye cyane none bo ikintu ahakuru gikunda gukuza ibintu twavuga vy'ubutunzi bw'igihugu harimo ibintu vya masirikirasiyo y'ibidandazwa eske nk'ivyo bihugu utemberamo ubona ivyerekeye ubudandaji bobo arakandi kantu bisangije akahe twe kwa Dr kugira ngo natwe Burundi tutera imbere tutiriwe turarindira ya 2040 2060 mwakoze cyane hari ibintu ntaza kuvuga ko neza kubw'impamvu jewe narashimye icyumviro ca nyakubahwa yigeze gufata abantu b'abacuruzi b'abagwizatunga baramuherekeza baja muri Amerika ntumbere yarafise ko ari kugira ngo bashobore kurahura ubumenyi mu rugendo shuri narabishimye kandi byankoze ku mutima ico kintu maze kukibona umuvyeyi wacu amaze kugikora maze gushikayo ndashika ku nyishu yawe hariho abantu navugishije nashaka ndakubwiye ko Taiwan is Samsung isi iPhone ndaze hino mu Burundi hari abakoresha Huawei nico gihugu cyonyene gishiyamwo PS ya nyuma kugira ngo izi zose zishobore gufunction Taiwan iPhone zose uzobona Samsung Huawei ikintu PS ya nyuma ikorerwa nibo bayishiriramwe muri Taiwan ini iPhone made in Taiwan pana aye Taiwan samples materials zose Taiwan shatse kuvuga ikirere kintu kijanye na circulation y'ibintu vy'urudandazwa Amerika ikoreshereza material de construction muri Taiwan narigeze gukora nk'amezi ashika kuri 3 canke 6 muri company ikora ibintu vyo kubaka nkaraba ni commande Canada commande Australia commande US urumva ko ari ya circulation y'ibidandazwa barakora bigasohoka nabo bakazana nibindi bigasohoka nabo bakazana nibindi bigasohoka nivyo ntibashorerana n'ibindi bihugu byinshi bitandukanye kubera kote politique ni gihugu kiri independent ariko kikiri muri conflit hamwe n'Ubushinwa UN ntiracemera nk'igihugu ariko caramaze kwikukira cyane so shatse kuvuga ikirero vy'ukuri urudandazwa nico kintu naragikoreye ko umwanya muremure ndarondera bari babijejwe muri iyo myaka ndababwira ati ndashaka ko habaho imigenderanire mu bintu bijanye n'ubucuruzi aya mamodoka mugura Dubai hari hayava Taiwan baza kuyaranguira Taiwan bayajana Dubai atari ko abo bantu boba connect bakaza barabikura ngaha muri Taiwan biza mu Burundi bitiriwe biracahehe niko biduga igiciro kandi bigeze mu Burundi ivyo bintu byose bica bija ku mahera menshi ti ko dufise abarundi bari muri Taiwan turafise abantu bavuga igishinwa neza b'abarundi abo bagwiza tunga abo baranguze nibaze barangura ibintu ngaha tubereka ati ni nentuze ya iranguze ibintu ikora ibijanye n'ibi n'ikora ibijanye n'ibi hanyuma vyinjire ejo nabo bazoza kuzana imitahe ngaha ubushize navuganye n'umuntu umwe gihe nariko nigisha ikijanye na burya bwoko bw'amasazi ngirigwe bakwe ryo kuganira n'uwo muntu twari kumwe aca tuganira n'uyo twari ntuze wo mushikiranganje w'intwaro yo hagati yo mu gihugu ca Taiwan yambwiye ati ubu harageze ko tu investisa muri Afrika tariko ikibazo ni bande twizera ni bande we buri ngaha aho hari ikintu nariko
na hariho projet nako ndatanga mvuga ati nimuze mwinvestise mu gihugu canje muri secteur ye niyi ibintu bijanye n'amapano solaire ibintu bijanye n'ama green energy nimuze mwinvestise ngaha kandi nibaza ko mutazohoma ndambwira toke we turakuzi ubu uri ngaha uri umunyeshuri wo ngaha ninde wundi muntu mu gihugu cawe twokwizera hamwe tuvuga ngo turagiye turakoranye uwo mwizigigwa hamwe tuvuga ati nta ngorane turi muri Taiwan nabo bari mu Burundi bariko babikora neza urumva ikibazo aho caciye kiza okay so bivuze iki nukuri nico kimwe nahera ko kare ndavuga ngo agahawa ni pyo icayi ni pyo dufise amabuye y'agaciro ariko mu gihe tuyahinguye neza tukagurisha produit fini ni ikintu gikomeye cyane ibibanza vy'iratiro ni pyo narababwiye ati kuri ivy'ubworozi bw'isazi muri Kenya bafise ikigo gikomeye abazungu baraza abagira ama recherche scientifique barafata indege bakariha amamiliyoni n'amamiliyoni baza muri Kenya tariko noryoherwa ejo mbonye mu Burundi hariho umuntu agize iki bafashe indege nkaza numva ngo baje mu kigo cyorora ubwoko bw'amasazi BSF Black Soldier Fly mu Burundi bariko bariga uriko arabigisha nabo bicaye hasi bariko bariga no Murundi joryoha cyane kujya Taiwan ivuga ngo Taiwan experience outside practice natwe ati Burundi experience outside practice uburundi n'ahantu hama experience reka tuje kugira ama pratique mu bindi bihugu cyo cyoryoha cyane gose kandi nivyo biza gusahiriza yantu ryaterambere ry'igihugu rero nukuvuga ngo bijanye gushora ibidandajwa kwinjiza no gusohora nipyo ikomeye cyane niyo mpamvu yo nahereye ati turakwiye kugwiza n'amahinguriro cyane aho nyene tukiri ngaho tugiye gatoya ku gisata c'ubutare uno munsi turabona mu Burundi turacukura ubutare ntitumenya ati twatoye iki ugasanga barapfuye kujana hanze ati tuzoja gupimirayo upfa kuyorana vyose tuzocangurirayo eske abantu burya niho baharimwe agahaze yaho kuya kuntunye n'icubahiro avuga ati turakeneye amahinguriro aza ngaha agahingura ubutare burya sivyo vyofasha cyane bagashora produit fini ori yo gushora ibintu baba bugosore bashitseyo murakoze cyane na munyemere nkoreshe kandi ino jambo ico dufise cyose na rino taka dufise nitunga digeze hanze reka nguha akarorero Israeli igura ivu ha mu bindi bihugu kugira ngo bashobore kuronkaho kuko hose n'amabuye kugira baronke ivu bateramo mu bayahudi ego hariho n'ibindi bihugu Taiwan ntibashobora gutera mu ivu ryaho uko nyene bagura ivu ryaciye muri laboratoire mu mari urumva ryashoboye kwigwa ko neza akaba ari ryo bagenda guteramo nimba bimvye ikinoga akaba ari ryo babanzayo niyo mpamvu mvuze ngo ivu ryacu naryo nyene nitunga rero bajya abantu bavuga ngo okay turayoye turajanye mon frère mumbabarire vuge kino kintu amahinguriro ni ikintu gikomeye cyane jewe nk'ubu sishobora kumva ukungene dushobora kuvuga toke dufise ubu producer isima sibuse ko yonyene ubu hojaho nka zitatu canke zine zikompeta ntibaze ngo twogira ikibazo cisima ha mu Burundi ngo tuza kuzana kabimba zo muri Kongo tuza kuzana Dangote za Zambia oya kuko ibintu byose bituma tuyikora byose birahari na materiel baje gukura hanze usanga atari nini ya cyane ariko aha mu Burundi twoba tufise abantu babahinga baza ati ikintu turagihinguramwo isima neza kujya maze imisi ndiko ndaryoherwa hari hugwaruka ariko ruravyuka ngo ama plastique aravamwe igitoro ibi biravamwe igitoro ibi biravamwe igitoro burya n'ubundi bwenge biko bimwe navuga ati ubumenyi umuntu avukana so amahinguriro ni kimwe mu bintu bishobora kudufasha vy'ukuri nkuko nabivuze ati ikintu cyose dufise hano n'ubutunzi
nk'ubu abaguzi atunga boshiraho amahinguriro na leta igashiraho amahinguriro tukaza tugatangura gusohora ibintu tuvuga ngo ni produit fini bigenda bifisa agaciro abo nabo bashaka ko tugiranira imigenderanire canke bashaka kuza ngo tubahereze ivyo bibanza kugira ngo bimbemwo na leta nihaguruke vuga toke mwebwe mu bishaka nta ngorane ni muzana yo mashini hariho otado pourcentage ariko muze mu kubikorera ha mu Burundi bisohoke ari produit ya nyuma ariko atari ya produit ngo twavyimvye tuvyurije indege biragiye kuko ari gushaka kuyaza ngo ushoye ubutare bw'ubwoko bumwe kumbe muri bimwe wimba harimo ubutare bw'ubwoko butandukanye nukuvuga ikirera amahinguriro mu buryo bitandukanye ho ba mu binyobwa ho ba mu bijanye no kubaka ho ba mu bijanye no ibintu vyankenegwa ibintu dukenera mu buzima bwa misi yose mu gihugu cy'u Burundi ahabayeho amahinguriro ushobora gusanga ibintu vyose bimwe vyo kuvuga ngo tugiye kukura ibintu hanze tubizana ngaha ku rugero ungana uko n'amadovize tuvuga ko ata amadovize dufise birashobora kugabanuka cyane gose. Bienvenue no munsi igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kirahanzwe n'ibibazo twovuga icambere n'ikibazo c'amadovize, ca kabiri ni kibazo kijanye n'ibitoro muga vyose iduravye ivyo bavuga vy'amadovize ibura ry'ivyankenerwa y'inzoga za Brarudi vyinshi ivyo vy'igitoro bavuga yuko bibura kubera amadovize. Eske ico kibazo kugira ngo leta ihangane naco ntigisubire guteza ingorane usanga abantu bajya ku murongo batonze ngo canke izoza marché noir ngo bariko bagurira dolari ku giciro kirenze. Eske nkico nk'umuntu amaze gutembera hatari hake u Burundi bwokora iki kugira ngo ntibusubire guhura n'ikibazo c'amadovize? Murakoze cyane. Reka niherezo ko ari akarorero ko nabonye muri Taiwan uko niho mbaye ubushize sinzi ahantu nari ngiye nza kugira intuze ncangenda nsaba $2000 barayampa hanyuma ngiye ndayakoresha sinayaheza igihugu nari ngiyemo ca ndayagarukana mvuga ntereka ndayarungike kuri Western ko nayo nsiganye hafi 1500 n'amajana 600 ariko bambwiye ngo ntushobora kurungika amadolari ubanza kuyahindura mu mahera y'iwacu untegere neza turayakugurira ku giciro cacu hanyuma tuguheza amahera y'iwacu hanyuma tubone kuguhereza tubone kukwemerera kurungika amadolari mu gihugu cyawe cy'u Burundi. Ako kantu karabaye niho nayavunjije barayampaye ndayasubije ati ni mu ndungikira no madovize bambwira ngo ntigishoboka banzu yahindure mu mahera yacu dukoresha hanyuma twebwe tuca tuyakura kuri konti yawe tuyahindura mu madolari hanyuma tuyakurungikira. Shatse kuvuga ikirere bo ikibazo c'amadovize simpava mvuga ngo nje kugitorera umuti oya turumva ivyo abantu benshi bavuga ariko ikintu kimwe gusa je no vuga ni kimwe nuko ikibazo c'amadovize nigeze kwiga source y'amadolari yariyo ndaba impamvu sanga ni kintu kiri mondialize ku rwego ruteye ubwoba bati kubera iki no munsi igihugu cacu carasenye ko tugiye gutangwa gukoresha amayuan muri berbe idolari ku mayuan ni 2.com umengo ni 2.3 nkene idolari rimwe ntumva amayuan ni 2.3 tuko turumvikana sishaka kubijamwe ivyo kuko sio kote ndimwo ko bica bifatana Ubushinwa Uburusiya zijya peza BRICS ibyo ntavyo nshaka kujamwe ko sico canzanye ariko tukikino kuvuga ati nigiki cyo tuma gihugu ciwacu kitugera ku ntuza yimbona kazoza shatse kuvuga ikirere les devises ni vya bindi nyene twavuga
burya mon frère inyishu ya byose nitwe tuyifitiye dufise ibintu byose abanyamahanga bashobora kwifuza kugira ngo dushike turonke ya madovize twifuza turonke cya gitoro twifuza kuko byose bavuga ngo vyogariye hehe ku madolari nitwamara gukosora bya bintu byose twahera hariya hoba mu burimyi hoba mu biki mu bibanza ratiro muri education tutusa hariya uzoza gusanga ivyo twagenda kubaronderako ahubwo tuzogenda dushoye ivy'iwacu bikadupemeta kuza twinjije ibindi kubera ko dufise ivyo bakeneye ariko natwe bafise ivyo dukeneye cyane bica bimera nka bimwe vya kera nimba nari nkeneye ibiharage naguha isuka kampezo duharage mashanje twarakabukanya pani vy'amahera nkeneye ikigori sha nanje nari nkeneye ibiharage vy'ibirembegwa tugakabukanya ariko mu gihe dushoboye guhereza agaciro vya bintu vyacu dufise aho nyene rero dusa n'abariko bararangiza bienveni nakahe kajambo kagasunika rugi wobwira bariko baradukurikirana canke umuntu wese yumva ko afise umutima wo gutuma igihugu cacu ciza cyo Burundi gitera imbere murakoze cyane nk'agasunika rugi ikintu cya mbere navuga ati dukunde igihugu cacu iyo mvuze ko gukunda igihugu mumbabare nkoresha ino jambo igihugu n'umuvyeyi jewe uburundi ndabufata nka mama Afrika nkayifata nka papa aho mvuze ko Burundi ndabufata nka mama niwe yarushe agira iki kugira ngo ashobore kunyibaruka nanje igihugu nakivukiyemwo caranyigishije narize ndageraho ngeze ariko mama nawe data nawe niwe yirukanga aja kurondera ibituma mama aronka amaberebere yo kunyonsa kuvuga ngo si Burundi gusa ahubwo Afrika turakwiye kuvyuka harageze yaho tuvyuka tukabona ati ibihugu vyacu birakwiye yuko bivyuka bikigaranzura shatse kuvuga iki ugiye kuraba Afrika abazungu batubesha ngo Afrika ngo ni ntoya kugiye kuraba Afrika iruta Amerika shobora kuba ari wo mugabane wa kabiri munini ku isi yego shatse kuvuga iki barundi kazi waruka rugenzanje nimuze duhaguruke igikorwa cyose cyo guteza imbere igihugu cacu cy'u Burundi tugishigikire intambara y'amasaso n'indi byose ivyo vyaraheze Imana yarabidufashijemwo birahera ubu hageze ko ubu turiko turakompetana turi mu ntambara y'isi yose yo kugwana kugira ngo tuje mu iterambere rirama kandi ivyo byose ntabwo ari se Barundi azobikora wenyene oya ntabwo ari bajya bari mu biro bazobikora bo bico badufasha bakora ivyo bategerezwa gukora no korohereza bene igihugu kugira ngo bakore vya bintu bizotuma abarundi bagera kumbona kazoza no guhabwa ubumenyi bukwiye no kudushira ku masoko mvuze kudushira ku masoko hari ikintu cigeze kubaho ushobora je ndi mu bintu by'amagara y'abantu aho wasanga je no musi mvuga ati diplome yiwanje ndashaka kuyikompeta nabo mu Rwanda abo muri Eastern Africa mvuye nganda ndashaka kuja gukora muri Kenya batansavye kende kintu na kimwe kuvuga nico ndiko navuga kudushira ku isoko dukompete ako ivyo byose tuzobifashwa nimba ari muri jeunesse hariho departement ya jeunesse nimba ari muri agriculture hariho abantu hariho ugwaruka ruri muri agriculture élevage n'ibintu bijanye na environnement igihe mwatugendeye aha abantu turiko turakorera nzobereka akantu uwo muntu ntawe nzovuga no munsi kandi no mu Burundi ariko araterera mu bintu bijanye na changement climatique yo mu Bufaransa kandi no mu Burundi bamwikozeko oya yego nande basaba expert ako n'umurundi rero barundi ni muze duhaguruke tuje mu iterambere rirama ico ushoboye cyose ciza cubona ushobora guterera ntaco bitwaye no musi wo bikora bakakuraba ijisho ntaco bitwaye no musi wo bikora bakamenya nk'abagusita nk'abagusunika oya bikore
hariho undi azoza abona ivyo uri kurakora aza gufata ukuboko undi aza gufata ukuboko hanyuma twese tubidugirize rimwe igihugu cacu twinjire mu iterambere rirama. Wow. Murakoze cyane Cyane bienvenue turagushimiye kubona washoboye kwitaba kano kamo kacu nkuko wamubidukorera. yego murakoze cyane murakoze nizera ko n'ikindi gihe tuzobitaba naye nabibasezeraniye uje bushize Cyane gose. Ego nuko. Tuhari ku bwanyu bakunzi ba Télé de la Richesse umumenyesha makuru nariko ndaremesha kino kiyago ni je Blaise journaliste international emblématique umutumire yari ndiho ku bwayo bienvenue. Inyuma ya kamera naho ni inkuru nziza Edimo ni watuma no masanamu abashikira asa neza hama n'undi wese akeneye gukora ikiganiro ngaha cyangwa kuba umutumire mu biganiro dukora bivuga ku vy'ubutunzi n'ibindi ashobora kuduhamagara kuri nimero ni 69 763 488 n'ubundi muntu wese ashobora kuba akeneye nimero zaba bantu dukoresha ibiganiro ashobora kutwandikiraho nyene. Ikindi kandi umuntu wese akeneye ivyo yamamaza ashobora kuza kutwitura ngaha kuri iyi mbonesha kure yacu ya Télé de la Richesse kugira ngo ibintu vyo bigere kure. Stay tuned.